Sedicom, ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura co kumenyesha amakuru. Ese Kristo yomenyekana? Amakuru mu Kirundi mushikirizwa na Sedicom. Ndabaramutse nongeye ndabahe n'ikaze mwebwe mwese bakunzi ba Diocese nkuru ya Bujumbura muri aya makuru yo kuva ku igenekerezo rya 17 gushika ku igenekerezo rya 23 umwaka w'ibihumbi 2022. Amakuru mutegurirwa n'ikigo ca Diocese nkuru ya Bujumbura cyo kumenyesha amakuru Sedicom mukakurikirana kuri wezi 3 akaburungu Archidiocese de Bujumbura akaburungu BI no ku murongo wa 93.2 by'Radio Korombe misi yose ya gatatu kuva saa 12 zo ku mugoroba. Ingingo nkuru ziyagize mu gisata kwemera tubabwira ingene umunsi mukuru wahariye ijambo ry'Imana wahimbajwe. Turababwira kandi n'igisabisho cahuje abanyamashengero atandukanye y'abemera Yesu Kristo mu ndwi yahariwe gusabira ubumwe bw'abemera Kristo. Tubafite n'andi makuru idonido ni mukanya Gonzalve Ntashimikiro nje ngenda abashikirize musangwe ikaze. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze muri aya makuru. Amakuru yacu tuhahere mu gisata c'ukwemera. Eklezia Katolika yari mu kanyamuneza ko guhimbaza umunsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 ku ncuro igira gatatu. Uwo munsi mukuru nyene cyubahiro Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa umwepiskopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yawuhimbarije muri Paroisse Cathedrale Regina Mundi mu kayimisa yatanguye isaha 4 zo mu gatondo aho yatumiriye abakristu gukunda gusoma ijambo ry'Imana na rijya muri Diocese nkuru ya Bujumbura bari mu mwaka wahariwe ijambo ry'Imana. Inkuru ya Elvis Ndayiziga. Ayo mashi yarayo gushimira nyenubweranda Papa Francisco we yashinze uwo munsi mukuru wo guhimbaza ijambo ry'Imana. Ni umunsi mukuru hambaye mu buzima bw'abakristo. Kubwa nyene icubahiro mu episkopi mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura yaribukije ko uwo munsi mukuru usanze muri Diocese nkuru ya Bujumbura abakristo bari mu mwaka w'ubutumwa wahariwe ijambo ry'Imana no mu ndwi idasanzwe aho abari mu madini atandukanye bahurira hamwe basaba ubumwe. Yagize ati: uyu munsi mukuru udusanze ngahi iwacu muri Diocese nkuru ya Bujumbura turi muri wa mwaka w'ubutumwa twahariye ijambo ry'Imana ngo turushirizeho kuritunga kurisoma no kurigendera kugira ngo ridufashe kubaka eklezia muryango duhereye kuri yama eklezia yo haziko twese tugize mu ngo zacu no mu mibano yacu. Uyu munsi mukuru nyene ushitse turi muri yandwi idasanzwe aho amashengero yose y'abemera Kristo duhurira hamwe tugasengera hamwe dusaba ubwo bumwe. Muri uyu mwaka ijambo ry'Imana ryaturongoye turisanga muri Matayo kigabane ca 2 kuva ku karongo ka mbere aho rigira riti twabonye inyenyeri yiwe mu buseruko duca tuza kumusenga. Yaragarutse kandi ku kamaro gahambaye k'ijambo ry'Imana mu kwemera kw'abakristo yishimikije ibisoma by'uwo munsi. Ijambo ry'Imana ribwirizwa kuba nk'ijambo ry'umuvyeyi ntirishobora kudusiga uko ryadusanze kuko riba rije kugira ngo riduhanure canke rituremeshe canke ridukuze. Nta muvyeyi avuga ubusa ariko arabarira umwana wiwe. Ese natwe ukoza turumviriza kandi twakira iryo Imana tuyagiye koza rero turemera tugahinduka. Ijambo ry'Imana ntirifise akamaro gusa ku muntu umwe ukwiwe, riranafise akamaro mu kwegeranya igihugu c'Imana mu mibano yacu maze abaryakiriye akaba ari ryo baza barubakirako. Uwo munsi mukuru waranzwe kandi no kurungika mu butumwa basomye ijambo ry'Imana bashasha n'abarongoye imihari n'imigwi y'ubutumwa n'imibano ngo baje kwimika ijambo ry'Imana muri iyo migwi barongoye mbere no gushika mu miryango iwabo. Ko bamenyesha ko uwo munsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana wamuhimbaza ku munsi w'Imana ugira gatatu w'ibihe bisanzwe mu kwezi kwa mbere uko umwaka utashe, ukaba washinzwe na nyenubweranda Papa Francisco mu mwaka wa 2019. Elvis Ndayiziga, Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Ku munsi w'Imana igenekerezo rya 23 aho eklezia yo kwisi yose yari iramutse ihimbaza umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana, abakristu bo muri Paroisse Kanyosha bari mu mugwi wa Bibiliya bararungiswe mu butumwa. Inkuru ya Desire Sengiyumva. Iryo rungikwa mu butumwa ryabereye mu nkuka y'imisa yaherejwe isaha 4 n'igicirongo na Patiri Lambert Kristo
Chrysostome Nishimagizwe umwe mu basaserdoti barangurira ubutumwa muri Paruwasi Kanyosha. Mu ntangamarara y'inkuka ya misa umusaserdoti yaribukije igihugu c'Imana ko Eklezia iramutse ihimbaza umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana, aboneraho no kubamenyesha ko muri iyo nkuka ya misa abakristo bagize umugwi wa Bibiliya baja kurungikwa mu butumwa. None rero twifatanye na Eklezia yose y'Ibikagera duhimbaze n'ubweze bwinshi uyu munsi mukuru w'ijambo ry'Imana, na cane cane ko ritwibutsa mwene ryo iyo Mana idukunda ikatwitwararika kandi iguma ishaka ko twiyegereza idutegurira kuzobana nayo mu bwami bw'ijuru. Hariho abavukanyi bagewe na nyakubahwa Patiri Mukuru bararungikwa mu butumwa uyu munsi muri nkuka y'imisa. Tubasabire kugira ngo ijambo bazoba bazirikanye barisabikanize n'abandi, na cane cane babibera akarorero keza mu buzima bwabo bwa misi yose. Mwanya wo kwitsa ijambo ry'Imana, umusaserdoti yatumiye abakristo gukunda no kuzirikana ijambo ry'Imana kuko ryigisha kandi rigatanga ubuzima. Inyigisho irangiye, umusaserdoti yarahamagaye mu izina umwe mu batorewe ubutumwa bwa Bibiliya kugira begere imbere ya altari maze babasabire muri ubwo butumwa bagiye kurungikwamwo. Bapfukamye imbere ya altari nyeranda, umusaserdoti yarabasabiye yongera arabahezagira agira ko abaha umwe igitabo ca Bibiliya agira ati: Kase nibakira igitabo c'ijambo ry'Imana, mutima mweranda zo guherekeze abazobe muragisha bose. Inyuma y'inkuka ya misa bamwe mu barungitswe muri ubwo butumwa baratwiganiye ingene bakiriye ubwo butumwa n'ingene biteguriye kuburangura. Ubutumwa duhejeje kurungikwamwo ni ubutumwa bwo gufasha igihugu c'Imana kumenyera kwisomera bo nyene bakishikira ku isoko bakisomera ijambo, n'inyuma y'imisa mu mihana muri Eklezia yo kuziko bakamenyera gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo ribamurikire. Baraturungitse muri iyi misa, bisigaye rero Patiri Mukuru asanzwe ajejwe ubutumwa muri paruwase azotwereka ati ca muri iyi nzira gira ukuntuku ico gituma tubona ko byose bizoheza bigashoboka. Tubamenyeshe ko abo bakristo bagenywe na Patiri Mukuru muri ubwo butumwa bwa Bibiliya bose hamwe ari 10, abashingantahe 6 n'abapfasoni 4. Ubutumwa bashinzwe kaba harimo gutunganya inyigisho za Bibiliya ku migwi itandukanye y'abakristo ba paruwasi, gushinga imigwi ya Bibiliya ku mashure hamwe no gufashanya n'abakristo bari mu butumwa bw'ingo n'imiryango muri Paruwasi Kanyosha. Muri Paruwasi Kanyosha, Desire Nsengiyumva ku bwa Sedicom. No muri Paruwasi Jenda uwo munsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana warahimbajwe nk'uko tubishikirizwa na Gilbert Sabushimike. Nkuka y'imisa yatanguriye ku rugendo rugana mu ngoro y'Imana, aho bakurikira abareruye igitabo c'ijambo ry'Imana. Mu nsiguro y'ijambo ry'Imana, Padiri Mukuru yashimikiye ku kamaro ko kumenyesha ijambo ry'Imana. Ati: "Nkuko abakristo ba mbere babigira, iminsi yose abakristo banyuzwe n'ijambo ry'Imana basangira byose. Niko gutumirira abakristo bose bo kwamana ntaryo bitangira kumenyesha ijambo ry'Imana, akarigendera akarimenyesha n'abandi." Muri iyo nkuka y'imisa habaye umugirwa wo kurungika mu butumwa abaserukira abandi mu mirwi itandukanye ubutumwa bwo kumenyesha ijambo ry'Imana. Twegereye umwe mu bari barungitswe mu butumwa kugira ngo aserure akari ku mutima ati: "Banezerewe n'inyigisho twaronse n'ukuntu twarongetse mu butumwa. Eka by'ukuri uwo mwaka ugira 3 nk'uko Papa Francisco yawutanguje, nyakubahwa Patiri Mukuru yadusiguriye cane ku buryo n'ukuri kose atakintu na kimwe kizodutesha kumenyesha inkuru nziza." Twegereye kandi Patiri Mukuru wa Paruwasi Jenda kugira ngo nawe aserure akanyamuneza afise kuri uno munsi. Turakengurukira cyane umuvyeyi wacu Papa Francisco yawutanguje, tugakengurukira n'umwungere mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura yadushikirije iryo jambo ry'umuvyeyi wacu Papa. No munsi twahimbawe cyane uburyo bw'uko twibaza ko ku mwaka uza n'imyaka ikurikira tuzogenda turatera intambwe. Nabonye cyane ko abari mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza, bari mu butumwa bwo gushikiriza ijambo ry'Imana, bari mu butumwa bwa liturujia, nabonye ko bavyitangiye cyane kandi turabona ko abakristo biyumvamwo uwo munsi mukuru w'ijambo ry'Imana. None twifuza yuko tuzoguma dutera intambwe ku mwaka utashe. Uyu munsi mukuru ukaba waranzwe n'akanyamuneza ntangere. Gilbert Sabushimike, Sedicom,
paruwasi Jenda. Abakristu ba paruwasi Munanira basidukanye n'iyonka mu kwifadikanya na Eklezia Katolika yo kwisi yose mu guhimbaza umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana wahimbajwe ku munsi w'Imana igenekezo rya 23 muri Eklezia yo kwisi yose. Inkuru ya Gordier Kanyegeri. Akanyamuneza kari kose ku bakristu bo muri paruwase Munanira kuri uyu munsi w'Imana wahariwe ijambo ry'Imana. Abanyamihari n'isinzi ry'abakristu batororokaniye aho bita ku musaraba kw'ikaburimbo ahasanzwe hashinze umusaraba wa Yezu. Imbere yuko batangura urugendo, patiri mukuru wa paruwase Munanira, Patiri Deogracias Nitunga, akikijwe n'abasaseredoti basangiye ubutumwa muri paruwase, yavuze inkomoko y'uwo munsi mukuru ati watangujwe na Nyenubweranda Papa. Yafasha akanya rero arazingurura ico gitabo ceranda acereka isinzi maze abasaba kwama basoma ijambo ry'Imana gutyo ngo bahure na Yezu. Ku rugendo bagana ku paruwase, abo muri Mukama menyekana bagenda barashikiriza ivyivugo mwijwi rirenga. Mukama menyekana Nurongoye imihari n'imigwi muri paruwase Munanira, Nduwimana Elvis yatubwiye uko yabonye umunsi mukuru wahariwe ijambo ry'Imana wahimbajwe muri paruwase Munanira. Muri make umunsi mukuru wagenze neza cyane. Ano munsi wa mbere utanguye muri paruwase yacu ya Munanira, utanguye uyu munsi ariko tubiravye warateguwe cyane n'abantu barawuhumbiye cyane baritaba, ndetse uwo munsi vyari biryoshe byari binezereye cyane mu nka ya misa. Abanyamihari n'abanyamigwi bavyitavye cyane, mbere n'ikintu gishasha cabonetsemo cyane uwo munsi nuko abakristo benshi baje bitwaje igitabo c'ijambo ry'Imana nkuko bitari bisanzwe bimenyereye mu yindi misi y'Imana. Uwo munsi rero twakiriye neza kuko no munsi wa mbere utanguye muri paruwase yacu ya Munanira, kandi twibaze ko uzotera uje imbere no mu yindi misi ikurikira. Kubwa Sedikome Kanyegeri Gordier, paruwase Munanira. Kuva ku igenekezo rya 18 gushika ku igenekezo rya 25/07 yahariwe ugusabira ubumwe bw'abemera Yezu Kristo. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 abanyamashengero atandukanye agwiriyemwo yaherereye mu gisagara ca Bujumbura barahuriye ku munsi wa gatanu igenekezo rya 22/0 mu isengero ya Methodiste Uni ububwiriza bwa Rohero ngo basabire hamwe ubumwe bw'abemera Yezu Kristo. Mu vyaranze ico gisabisho harimo gutazira Imana mu ndirimbo, uguhereza Imana ibisabisho bitandukanye byashikirijwe n'abavuye mu masengero atandukanye, ukugaragaza ukwemera n'ibindi tutibagiye ukumviriza ibisomwa vyeranda. Nyene icubahiro Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Bujumbura, niwe yashikirije inyigisho ishengero ryaraho. Uwo mwepiskopi yaribukije ko ubwo bumwe abemera bama basabira ko ari ragi rya Yezu Kristo nkuko Yezu wenyene yabisavye Mana se. Ubumwe rero bw'abemera bene urukundo rubukomokako niryo ragi rikuru umwana w'Imana yasize araza biwe, kandi ubumwe si iragi gusa ngirakamaro ku bitwa ba Kristo, ni na ngirakamaro ku isi yose, kuko Yezu yongera ko ati ese bose bo bumwe kugira ngo isi yemere ko wantumye. Iyo rero tutabaye bamwe ngo tube mu bumwe, turabuza isi ko yemera umwana w'Imana Yezu Kristo. Murumva iyo responsabilité dufise, kutaba mu bumwe bituma isi itemera Imana nguko Yezu Kristo yayitumenyesheje. Nitwamere twitwararika kuba mu bumwe, twebwe twese twemera Imana nguko Yezu Kristo yayitumenyesheje, twongere twame dusaba ubwo bumwe, kuko tubwirijwe kumenya yuko ubwo bumwe ari ingabire y'Imana. Yezu wenyene ubwiwe yabanje gusaba se ubumwe nyabwo twebwe dukeneye kandi tubwirizwa gusaba. Tuzoburonka uko bamwe bose bitoye bakagenda batumbereye ahari umuco wa Kristo, ngo twabonye inyenyeri tuca tuza kumuraba. Kugenda no kuvuga harimo urugendo, harimo ukuva hasi, harimo ukuva aho waruri. Urugendo rubwirizwa kugirwa na bose, umwe wese ari uzogira intambwe imwe akabashitse aho Yezu ari uzogira intambwe ibirometero bingahe, twese nukwitora tukava aho turi kugira ngo tugende. Ubwo rugendo nabwo
rushoboka cane cane tubifashijwemwo na mutima mweranda mugabo natwe tukaba dufise ishaka ryo kumenya Imana y'ukuri no kuyisenga mu kuri. Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa yaravuze kandi ko gutandukana biva ku kantu gatoyi kagaheza kagakura kagahinduka imanga nini igoye no kujabuka. Buryo gutandukana ni igicumuro kigoye cane mugabo gishobora kuva ku kantu gatoyi. Burya mwitondeho no mu miryango yanyu mu ngo zanyu mu bano yanyu mubonye hari akantu kabaciriyemwo ntimugire ngo inyishu ni yuko umwe agenda hari uwundi akagenda hariya kuko uko mutandukana niko imanga ibandanya iba nini kandi igihe kimwe igasigara ibananira kujabuka mutahatowe n'Imana nejo bundi ako kantu mwe murakamize. Mu gukomeza inzira y'ubumwe bw'abemera Kristo Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa yarashikirije ivyifuzo vyiwe kugira ngo bashike kubwo bumwe bipfuza. Hani wacu rero icifuzo jewe mfise kugira ngo dukomeze inzira y'ubumwe bw'abemera Kristo nuko twobandanya dushimikira ku bintu bine. Icambere kubandanya mwena ya masengesho mbere bishobotse tukayigorera kuruta kugira ngo ko dufise indwi yose kumbure duhure ku munsi wo gutangura dusengere mu ishengero rimwe hanyuma ku munsi wo gusozera twongere duhurire mu rindi shengero dusengereho. Hanyuma si ibyo byonyene twobwirijwe no kuraba ingene dutegekanya ibiganiro les conferences ziza duha umuco tugahanahana ivyiyumviro none kuza turumvirizanya tugategeranya naho nkumbure twoba tutabishima mugabo tukamenya guca bugufi kugira ngo dutahure uwundi ni naho dushobora kugira urugendo hamwe. Ica kabiri kubandanya imigenderanire myiza hagati y'abayoboye amashengero bitanguriye kubakomoka ugashitsi kamwe kuko ntidushobora kuza kubaka ubumwe kumwe n'amashengero tudasa kandi nayo dusangiye ingobyi kwirirwa turashwana. Ico kintu kirahambaye. Ica gatatu kubandanya turondera gukorera hamwe mu mashengero atandukanye ibikorwa byo kuronderera hamwe amahoro n'ivyiterambere twisunze intumbero y'igihugu mugabo tutagiye mu kwaha kw'abategetsi muri vyose. Ivyo rero twobikorera mu mashirahamwe ahari asanzwe aduhuza canke ayo twoshiraho. Icaka na ico canyuma ni ca cifuzo kiri muri benshi nuko tworaba ingene twokwandikira hamwe Bibiliya nyeranda mu Kirundi mpuza amashengero y'abemera Kristo. Dutandukire n'amakuru yo mu gisata citogwa. Mu muryango w'abigeme b'umugabekazi w'ikigongwe muri Afrika mu mubano wo mu Kanyosha kuwa gatandatu igenekezo rya 22 baririrwanye akanyamuneza ko kubona bungutse uwundi mubikira Mama Maria Josette Nininahazwe yashikirije indagano ziwe za mbere zo kwihebera Imana zamwinjije muri uwo muryango. Inkuru ya Michel Nibitanga. Umurezi yarahamagaye washikiriza indagano ziwe za mbere nawe aritaba ati hanyuma yaregereye imbere kuri altari arashikiriza icifuzo ciwe indagano ziwe za mbere azishikiriza imbere y'uwo mwepiskopi araheza arashikirizwa ibimenyetso biranga umubikira yinjiye muri uwo muryango. Josette Nininahazwe umwana agira wa gatandatu muri 8 ba Honore bangira inama na Liberata nziko banyanka izo ndagano zo kwihebera Imana mu kuyihereza ubuzima bwiwe ngo afashe abantu bato bato uwo mutima ntabuze aho yawukuye kuko iyo Mana nyene ngo yamukuye mu bibazo byinshi haba mu buzima bwo mu buhungiro aho yari mu gihugu ca Tanzania canke mu bihe vy'ingwara ziyoberanye aho yari yagiye kwiga mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kumba hose ngo Imana ikaba yariko iramutegura ngo azoshoboye kuyibera umutumwa w'intayegayega. Intayi yiwe tuyishikirizwa na se wiwe. Uyu mwana yarahuye n'ibigeragezo bidasanzwe ku buryo kuba ari ngaho no muzi ari gitangaza Imana yamukoreye. Nimwibaze namwe yagiye ibukavu akurikirana ibigijamo ry'Imana ndabone ntiyoroherewe yaragwaye ingwara yitwa negative abaganga bari ngaho ingwara negative murayizi ahice muhira turamuhezagira turamurungika ati genda utubere ijisho ryacu ku Mana. Ahice bukavu yaciye ashika emwe ari ndaga gushika no muzi na malaria ntamufata
ibyo byaciyemo n'ukuri n'ibidasanzwe ariko imana ikora uko ishatse. Mama Maria Josette Nirinahazwe rero arihebeye Imana baranatoye n'icivugo azogendera mu buzima bw'iyo bwihevyi ati nta kinanira Imana. Aradusigurira ico civugo atubwire nuko yiyumva. Ico civugo gikomoka ku bw'uko ukuntu umuntu agenda ahura amanuka yongera aduga niho ubonera neza ati vy'ukuri umukama ari kumwe nanje nubwo ntari genda mubona n'amaso yanje umukama ari kumwe nanje ati nta kinanira Imana. Ambwe nteye ndavuga ati mukama nuni nahazwe kuko uranyeretse ishiza muri kano kanya ntarinzi kuri jewe kandi ntari ntegereje kubona. Josette Nininahazwe imvukira diocese nkuru ya Bujumbura yavutse mu mwaka w'igihumbi amajana 1992 muri Paulose Mutumba umutumba wa Mubone ariko ahungishizwa mu gihugu ca Tanzania akiri umwana muto ari naho yatanguriye amashuri y'intango kw'ishure rya Ruguhu mu ikambi y'impunzi y'Mutabira. Umuryango uhungutse amashuri mato yaherahereje mu Gitaza ayisumbuye nayo akaba yayize mu gisagara ca Bujumbura mu Kanyosha kw'ishure Complexe Scolaire do Kanyosha ayarangiza mu mwaka wa 2015. Navyo ivyigwa vyo kwitegurira ubuzima bwo kwihebera Imana yabitanguriye ibuyengero muri diocese ya Bururi mu mwaka wa 2016 hanyuma yinjira Novisia i Bukavu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2019. Nk'uko ubutumwa bw'umuryango yihebereyemo Imana buri akaba agiye gufashanya na bagenzi we gufasha abafise ibibazo bitandukanye. Mwomenya ko umuryango w'abigeme b'umugabekazi w'Ikigongwe mu Kanyosha Mama Maria Josette Nininahazwe yinjiriyemo ari nawe ufasha abana bagendana ubumuga bo mu kigo Isange co mu Gisyo be n'ivuriro ryitiriwe Rosero Mweranda yatanguje umuryango be n'ishure ryitiriwe umuvyeyi w'Ikigongwe ryo mu Kanyosha. Michel Nibitanga mu birori vyo gushikiriza indagano mu bigeme b'umugabekazi w'Ikigongwe bo mu Kanyosha ubwa Sedicom. Tubandanize amakuru yacu mu buzima bw'amaparuwase. Ku Imana igenekerezo rya 23 niho abakristo ba Paruwase Cathedrale Regina Mundi basangira nk'abanyamuryango umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Patiri mukuru w'iyo paruwase Patiri Felix Fupi yaboneyeho akaryo ko gushima ibikorwa vyarangutse amenyesha kandi nibigiye kurangurwa. Inkuru ya Elvis Ndayiziga. Ako niko kamwe mu karanga ba Kristo ba Cathedrale Regina Mundi aho bari baramutse basangirira hamwe umwaka mushasha w'2022. Patiri mukuru wa Paruwase Cathedrale Regina Mundi mu ijambo ryo yavuze ko ariko karyo ko kubipfuriza umunsi mukuru w'ijambo ry'Imana no kwipfurizanya umwaka mushasha. Ati nakaryo rero tuba turonse kugira ngo turimbure turabe mu mwaka uheze vyagenze neza n'ibitagenze neza tubihereze Imana. Nakaryo rero tuba turonse kugira ngo tusubire turimbure turabe mu mwaka uheze ivyagenze neza turabe ibitagenze neza tubihereze Imana dukenguruke ivyatugoye turabe ingene two bigorora muri uyu mwaka utanguye mbere duhereza n'Imana imigambi mishasha. Sinovuga ivyabaye vyose mu mwaka uheze ariko mu majambo abiri novuga ko wabaye umwaka mwiza umwaka mbere novuga nti utekanye kiretse ikiza ca coronavirus cyagiye kiraduciramwo. Patiri mukuru yavuze ko wabaye umwaka w'inema nyinshi arashima n'ubutumwa bwaranguwe. Yaramenyesheje kandi ibikorwa bigiye kurangurwa muri uyu mwaka mushasha aho twovuga kwimika ijambo ry'Imana mu migwi yose mu mibano no mu miryango nuko ari umwaka witiriwe ijambo ry'Imana. Ivyo vyovyo twaramaze kuwinjiramwo murabibona iryo jambo ry'Imana tukifuza yuko kuva uyu munsi kujya mwarungitse mu butumwa byo kwimikwa mu migwi yose. Nukuvuga umugwi wose umuhari umubano ntibaze ngo bagire inama ntibaze ngo batangure kuririmba ntibaze ngo bagire ibikorane bindi batabanje gufata umwanya wo guha icubahiro ijambo ry'Imana no gusenga bishimikije ijambo ry'Imana bari ninahaze barisome barizirikane hanyuma babone guca bakora ibindi bikorwa. Mbere barashobora kubika n'umunsi nka rimwe mu kwezi aho bakorana ari kugira bahimbaza ijambo ry'Imana gusa. Icakabi no gukomeza ubucuti n'imibano yo muri sekirisare ya Kiriri. Ikigira gatatu ngo ni umwaka wo kwinjiza mu neza mu buryo bushasha bwo gukora bwa diocese aho umuntu agira integura agashobora kurimbura ibikorwa yashitseko afatiye ku mahangiro yihaye. Ikindi gikorwa kizorangurwa ni ukubaka uburaro bw'abasaseredoti. Igikorwa kizotwarwa n'uburyo bwinshi. Elvis Ndayiziga Cathedrale Regina Mundi ku bwa Sedicom. Dutandukire amakuru yo mu gisata c'indero. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 23 ishure ryisumbuye rya commune Mutambu yegukira Ecclesia Katolika ryaratanze impapuro
z'umutsindo ku mikangara 21 yo mu bisata bitatu biri kuri iryo shure. Inkuru ya Oscar Ntunzwe n'Imana. Imbere yo gutanga impapuro z'umutsindo kuri ugo gwaruka, abaserukira abandi mu bisata bitandukanye vy'ubuzima muri komine Mutambo baratekereye impanuro zitandukanye iyo mikangara. Bakaba babasavye kuticarika impano zitandukanye bahawe n'Imana. Bashishikare nyabuna batera imbere mu bumenyi maze komine ndetse n'igihugu bironke incabwenge zibushitse. Twaregereye bamwe mu mikangara yaronse impapuro z'umutsindo baragaragaza akanyamuneza. Tubumvirize. Kuri uyu munsi uri hejuru turakengurukiye cyane kandi turashimiye Imana kuba idushikanye kuri sana kakanya turi bazima hama tukashobora gushika kuco yaduteguriye tukaronka impamya bushoboza. Turashimiye n'abarezi batureze twabakengurukiye cyane ku buryo bw'umwiharo. Ndashimye cyane nshimira Imana mushobora byose yadushoboje tugashika kuri no munsi aho dutewe iriteka nk'iri. Impanura abarezi baduhaye abavyeyi badutekereye tugiye kuzigendera turizeye uko Imana mushobora byose zobandanya kutuba hafi. Eka twaregereye kandi n'umuyobozi w'ishure ryisumbe rya komine Mutambo Olivier Ndayikeze arishimira intambwe iryo shure rigezeko akaba yamenyesheje ko bagiye gushira inguvu hamwe kugira ngo umwimbu wiyongere. Tumwumvirize. Ishure ryisumbuye ry'Mutambo ryarerera museretanga impapuro z'umutsindo bisata bitatu, bisata c'indimi, langue, bisata c'ubuhinga, biologie, chimie, sciences de la terre, hamwe n'igisata c'imibano, sciences sociales et humaines. Muri ivyo bisata byose rero twahaye impapuro z'umutsindo ku banyeshure barangije ivyigwa by'inyuma ya shure shingiro, abanyeshure bashika ku 21 aho rero abashika 20 aribo bashoboye gukora ikibazo ca leta kuko hari umwe yagize ikibazo c'ingwara. Muri 20 rero bashoboye gukora ico kibazo 18 baragitoye aho ndetse hariho no munyeshure umwe yashoboye kuronka amanota ashimishije cyane ku 87 kwijana. Byo rero turabishima cyane mugabo uyu mwaka harabaye hagasunuzo gasha rero ibyo tubikesha umwete n'ubwira bw'abarezi abavyeyi ndetse kandi n'impanuro nyinshi cyane ziva ku buyobozi buza buratanga kuri iyo mikangara. Tworangiza tubamenyesha ko umunyeshure yabaye uwa mbere mu kibazo ca leta akaba afise amanota 87 kwijana yaronkejwe agashimwe n'iryo shure. Lycée ya komine Mutambo ikaba imaze kuramura incabwenge zitandukanye zirangurira imirimo mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na patiri mukuru wa Paroisse Karinzi, musitanteri wa komine Mutambo, eka n'abajejwe amabanga atandukanye mu bugenduzi bw'amashure muri komine Mutambo ndetse n'abene gihugu bo mu burere butandukanye. Ku bwa Sedicom, Oscar Ntunzwe n'Imana, Paroisse Karinzi. Ku munsi w'Imana igenekezo rya 23 umwaka wa 2022 kw'ishure ryisumbuye Lycée Muramvya risanzwe ryegukira Ecclesia Katolika harabaye itangwa ry'impapuro z'umutsindo ku mikangara 72 yarangije ivyigwa vy'inyuma y'ishure shingiro mu mwaka w'ishure w'2020 ushira 2021. Inkuru ya Tarsise Kantungeko. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'inkuka ya misa ikaba yarirongowe n'intumwa y'umwepiskopi mukuru muri diocese nkuru ya Bujumbura akaba n'umugenduzi w'amashuri yegukira Ecclesia Katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura. Patiri Edi Kwizera musiguro yiwe yarasavye ugo gwaruka kandi agwifuriza gutera intambwe baje imbere ko bazobe abantu bakamaro muri kazoza haba mu ntara mu gihugu muri Ecclesia mbere no kwisi yose. Iyo nkuka ya misa irangiye haciye hakurikira gutanga izo mpapuro z'umutsindo kuri iyo mikangara. Twaregereye umuyobozi wa Lycée ya Muramvya Patiri Richard Habarugira aragira icashikirije aranashikiriza n'ihangiro bihaye. Dinakanyamuneza ntangere aho ishure iramutsiramura imikangara 22 yasozereye mu mashure ku mwaka uheze kaba iyo mikangara iri muri promotion ya 48 kuva dutanguye iri shure rya Lycée Muramvya. Ndanezerewe cyane kubona abana bangana nkuko bashoboye kuronka impapuro z'umutsindo. Tera intege kandi ndabishimiye ndavye ingene bitanga batiziganya kugira ngo basozere umwaka neza barashobora gukora ikibazo ca leta kandi abenshi muri bo baragitoye. Kandi ko gushimira abigisha abarezi babafashije bakabereka inzira ibereye bakabereka imungu humba n'udahuma nakaryo keza ko gushimira abavyeyi kubera ko batadutereranye igikorwa cyo kurera abo bana bihaye ihangiro cyo kugerageza ibishoboka vyose ko ego nivyo twohindera abana bakamenya mu ishure ariko na cane cyane twifuza kubagira abantu babushitse. Twaregereye kandi ugwaruka ruhejeje kuroswa impapuro z'umutsindo ruragaragaza akanyamuneza kabo. Tugumvirize. Kuri ndaryohewe kuba turose diplome turafise n'abadufashije abavyeyi barashizemo inguvu baraturiha ama minervare abigisha nabo baradufata mu mugongo baratwigisha. Je sinoronka aho mpera mu gushima kimwe gusa umukama bahangaze. Nanje icambere numva novuga
novuga ni kwanza gushimira Imana iyo nkuru yakoze byinshi imyaka twize yari myinshi twagiye turaca mu byinshi kandi bigoye ariko uno munsi kuba tuwushitseko kandi dufise amagara meza tasho tubaye bishimira Imana hama ubugira kabiri ni gushima noshimira abavyeyi inshuti n'abagenzi bo badubaye hafi ko bamenyesha ko ivyo birori byari vyitabwe n'abasaserdoti n'abihebeye Imana batari bake ko bamenyesha kandi ko ivyo birori byari vyitabwe n'abarongoye indero n'intwaro mu ntara ya Muramvya Paroisse Muramvya Kantungeko Tafsis Sedicom. Ni kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twariko turabashikiriza ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayatega abiri shimire kandi na bagenzanje bamfashe